twasavye leta y'u Burundi guhagarika ihonyangwa ry'agateka muntu hama ikurikirane abakora ayo mabi. Twasavye abafasha Burundi gukurikiranira hafi isinzikazwa ry'agateka muntu hama bugumize ijisho ku Burundi. Twasavye n'abaserukira ibihugu vyabo bari mu Burundi gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa abarundi mu gihugu cose, hama basaba ibiganiro na leta y'u Burundi bavugane ingene ivyo vyaha biriko birakorerwa abarundi vyohagarara. Ndasubiye kukuramutsa no kuguha kaze wewe mu mwanya wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twagutunganirije. Hari amakuru yihuta tugira turabire hamwe ariko haravugwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu bisata bitandukanye vy'ubuzima abagabanyagihugu. N'amakuru hari buze kugaruka ko ariko haravugwa mu gisata ca politike, tukaza kumviriza ico abanyepolitike bavuga kubiriko biraba ngaha mu gihugu ndetse n'ivyo babigiye gukurikira, ngo leta Ndayishimiye Varisito iriko irihenda cane ngo kuko ivyo babigiye gukurikira ngaha mu gihugu c'u Burundi bishobora kuba bibi kurusha. N'amakuru twatunganije turaza kumviriza ico abo banyepolitike bavuga. Turafise kandi inkuru zirabana n'umutekano ndetse n'amakuru arabana n'ivy'agateka muntu ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. N'ayandi makuru yose nakubwiye mu mfunyapfunyo uraza kuyumviriza, na cane cane yuko umugwi w'abamenyesha amakuru bacu bakorera ngaha mu Burundi baba batoje amakuru bakayaturungikira, na jewe nkayatunganya nkayatosora neza nkayagushitsa ko idonido ingingo imwe. Ndaye kaze rero we tugiye kuyabanamwo, ndazi neza ko wafyonze subscribe, nawe we utarayifyonda akana akaryo keza ko kugira ufyondeko kugira igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi uraje ba mu bambere babironka. N'amakuru abatunganijwe neza ariko nk'abamaye kaze abatwumviriza bari mu bihugu bitandukanye, abari ngaha mu Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi, imigabane y'amakungu ya kure, n'andi hose wowe uriko uratwumviriza uherereye, ndakingurutse cane. N'amakuru ngira dutangurire rero ko ariko aravugwa muri politike ndetse tukayatangurira ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Imbere yuko rero tuyatangura n'andi yose ariko aravugwa mu Burundi, reka tubanze twumvirize ariko aravugwa cane mu bimenyesha amakuru ngaha mu Burundi, akaba ari amakuru yihuta tugira tubanze turabire hamwe ndetse tukumviriza n'ico abanyepolitike bavuga ku ntwaro ya CNDD-FDD ndetse n'ivyo babigiye kwishikira. Twaragiye dukunda kubabwira yuko hari amakuru twagiye turonka yuko ngo hariko harategurwa ikintu gikomeye cane cane abanyepolitike bahunze bari mu bihugu vy'ubuhungiro, bakaba barahunze abenshi mu njyane zadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015. Amakuru dufise rero nayo turi buze kumviriza kandi turiko turanakorera amatohoza nuko hariko harategurwa ibikomeye inyuma yaho akanama kaoni kajejwe umutekano kavaniye Uburundi mu bihugu vyihwezwa nako kanama mu bihugu birangwamwo umutekano muceyi. Vyose turaza kuvyumviriza muri ano makuru yacu. Tudatevye nizera ko afyonze subscribe, kutarayifyonda wanzu gafyonda ko tukabandanya. Reka tubanze twumvirize zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cane ngaha mu gihugu, ariko dutangurire ko ziriko ziravugwa muri politike. Inyuma yaho ndaza turabira hamwe n'ayandi makuru yose ariko aravugwa. Sangwa kaze mwidonido y'ano makuru yacu. Ubutegetsi bw'Igitega bwafatiye ku kantu gatoya kari mu itangazo ry'inama y'umutekano wa ONU kuri Burundi ku rutonde rw'ibihugu ikurikirana hafi kugira bunezegwe, ariko mu by'ukuri burihenda. Bivugwa n'unani Sefo Harusha Jovino mu Gwengezo ari mu rwego nyobozi rw'ugo runani, amenyesha ko leta Evariste Ndayishimiye itigeze itahura ico tangazo risaba. Kuba Nations Unies yo tezurira yo kura Uburundi ku rutonde, iyo ntiraba intsinzi, ahubwo bobaye abandi bofashe ko intsinzi iri muri ico kintu ari uko ONU isubiye kwibutsa yuko barinda kuja mu biganiro, barinda kubahiriza amasezerano yarusha, barinda kugendera ibintu bifatiye ku gateka na muntu. Iyo niyo ntsinzi y'abarundi, si intsinzi ya CNDD-FDD, si intsinzi ya Evariste, intsinzi y'abarundi
natwe turimo twese nuko Nations Unies yasubiye kugaruka ihimiriza yibutsa ati buriya ibiganiro ni ntabanduka, buriya kubahiriza agateka kazi na muntu ni ntabanduka, buriya kubahiriza demokrasi igizwe no kubaho kw'imigambi myinshi ni ntabanduka, niyo nsinzi y'abarundi. Naho kuvuga ngo bakuye Burundi ku rutonde ako nakantu gato cyane, kandi ako kantu rero barashaka kugakoresha nabi, bakibaza ko Nations Unies itabona ivyabaye ibiriko biraba, bagaca babandanya igikogwa kigayitse bariko cyo kwica abanyagihugu ataco bazira. Ndakurahiye ku murindi bariko mu misi mike bazosubizwa ku rutonde, kuko ntibazi umutego baba batezwe. Nico gituma abarundi borema nta butegetsi bwa CNDD-FDD bwakuwe ku rutonde, bafasha gace kamwe gutsa gato gasanzwe cyane, ariko ibice bikuru n'ivyumviro bikuru biri muri iryo tangazo nuko baja mu ngendo y'ibiganiro, baja mu ngendo y'ukubahiriza agateka kazira muntu, baja mu ngendo y'ukubahiriza amasezerano y'Arusha. Tariki 30 ndamukiza mwaka 1997 n'umunsi utazokwigera wibagirwa ku ishure ry'iseminari ntoya y'Ibuta. Uwo munsi abanyeshure 40 bishwe barashwe n'abagwanyi b'umuhari CNDD bari bateye iryo shure. Uwo muhari ukaba mbere waranemanze ico gitero, ukaba waranavyigamvye mu kinyamakuru Jeune Afrique. Abo bishwe bakaba bari imiyabaga y'abatutsi n'abahutu bari hamwe, bari banse kumva itegeko abo bagwanyi bari babahaye ryo kwivangura kugira abahutu bakire. None iyo ngendo y'ukuguma bari hamwe kugeza gupfa umuntu yoyisigura gute? Patiri Bukuru Zakari yararongoye iryo shure, niwe yagize uruhara rukomeye mu kunga abo banyeshure. Ibyo bya demokrasi bigitangura, jewe natwara seminari, abana twari twegeranye cyane, narabona ko nabo nyere bagiye kwinjira muri politike ko bavyumva imuhira aho biyamamaza abantu. Hanyuma mbona mu migwi batanguye gukorana abahutu kwabo abatutsi kwabo, ndahaguruka ndabibabuza, ntangura mbere no kubigisha ibya demokrasi, ngatumira abantu babizi neza. Nibuka ko natumiye Musenyeri Bududira Bernard yatwara diocese, ndibuka ko natumiye gouverneur w'Ibururi icyo gihe yari Hakizimana Gerard, natumiye n'abandi benshi boza bakabasigura icyo ari cyo demokrasi, ko atari ibintu byo kwigabura ku bwoko. Hanyuma nanje byonze nkabibabarira, nkatumira n'abandi benshi. Twe dufise ibiganiro kwa gatandatu iminsi yose, ngakoranya abanyeshuri nkamanda bibabarira, nkatumira n'abandi. Urumva ko haje benshi bararuha, batangura guheba ibyo byo gukorana byo kuri byo kukina bahereye ku moko. Ibyo bitangura guhera, kandi barabona ko no mu barezi atabyarimwo. Abarezi twatanguye natwe kwiyegeranya, dutangura gukina imipira hamwe, tugasangira ingendo, turagira ubumwe natwe, ibintu biryoshe n'abana bakabibona ko twebwe iby'amacakubiri bitarimo. Hamwe by'uko kwiyamamaza bimaze gukomera gose, hamwe nko muri 1992 hamwe babegereje kabisa kuvuga iby'imigambwe, guharura amajwi n'iki. Jewe rero naciye nanje nkomeza ubwo bumwe. Abantu bagiye gutora muri 1993 twebwe no kuri by'amacakubiri twarabyibagira. Hanyuma rero baheje gutora, murazi ko hatowe President Ndadaye, umuhutu atowe ubwa mbere. Abanyeshuri mu mashuri menshi atwegereye baranezerewe, benshi batoye umugambi wa Frodebu, benshi barabahutu. Induru twazumvira Ibuta zikiremba. Hanyuma hariho abana wabona ko bafise ubwoba nabo, ariko kubera ubwo bumwe twagize twebwe uwo munsi, bumvise ko President Ndadaye yapfuye, abari bamutoye baranezerewe, mugabo ntibanezerewe birengeje byo guteteka abandi kandi bari batoye iprone, nabo ntibabaye ngo barenze. Ucubona rero ko ibyo twari twakoze n'ukuri byagize akamaro. Yari insinzi ya mbere
ubumwe twigishije ubwo bumwe twigisha cyane cyane twigisha urukundo ko turabakirisu kuko bari abaseminari twari dufite ibyo duhera ko byinshi kandi hari igikorwa kinini cyakoretse cyatumye abana bibagira ibyo by'urwango ibyo by'amoko byari mu Burundi. Ibiziga by'abantu bitogwa mu mihinga itandukanye y'igihugu mu biyaga mu nzuzi bimwe byaciwe imitwe ibiboheye amaboko imugongo canke bitekeye mu mifuko byariyongereye kuva mu minsi ijana ya mbere y'intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye nico kimwe n'abantu bafashwe n'inzego z'igipolisi mu nyuma bakanyuruzwa bene umurango barorera gushika kuri igenekerezo rya 10 Kigarama ivyegeranyo vyagiye birashigwa habona n'urunanirwa amashirahamwe aharanira agateka kazi na muntu mu Burundi vyerekana ko abantu 358 bagandaguwe mu buryo butandukanye benshi muri bo bakaba bishwe kuva hagiyeho inzego nshasha zivuye mu matora ivyo biruko mu gihe itorwa rya Perezida Ndayishimiye byasa n'irigarukanye icizere ko ibintu bigiye guhinduka icizere ariko camaze umwanya urumerumara kuko bivugwa n'abakurikiranira hafi ibiba mu Burundi hamwe n'abarongoye amashirahamwe adaharanira inyungu za politike muri ivyo vyegeranyo vyagiye birashigwa habona gushika kuri uyu wa 10 Kigarama berekana ko muri abo bantu 368 bishwe 278 muri bo bagandaguwe kuva himitswe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwo bwicanyi bukaba bwakorewe cane cane abanywanyi b'umugambwe SNL abahoze mu gisirikare ca kera ex-FAB hamwe no gwaruka rwo mu bwoko bw'abatutsi umugwi w'inkorabara w'imbonerakure zegamiye umugambwe CNDD-FDD abapolisi abakozi b'urwego rw'iperereza hamwe na bamwe mu bajejwe intwaro baradomwa ku rutoki kuba aribo bakekwa mu gukora ayo mabi kuva mu ntango z'uyu mwaka gushika muri uku kwezi kwa Kigarama amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike yarashoboye kumenya abantu 59 banyurujwe mu nyuma bamwe muri bo bahavuye bicwa abandi babugwa irengero aha intara ziza kwisonga ni Bujumbura hamwe na Kirundo uburyo bukoreshwa mu kunyuruza abantu bamaze guhagarikwa babatwara mu miduga y'ibiyo bitabonerana uburyo buzwi cyane nk'ubusanzwe bukoreshwa n'abakozi b'urwego rw'iperereza bene kunyuruzwa rero imiryango yabo ikaba idasubira kubakubita ijisho naho nyene iba yarondeye mu busho bwose buzwi n'amategeko. Asavye leta y'u Burundi guhagarika ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu hama ikurikirane abakora ayo mabi. Twasavye abafasha Burundi gukurikiranira hafi isinzikazo ry'agateka kazi na muntu hama bugumize ijisho ku Burundi. Twasavye n'abaserukira ibihugu vyabo bari mu Burundi gukurikiranira hafi ihohoterwa rikorerwa abarundi mu gihugu cose hama basaba ibiganiro na leta y'u Burundi bavugane ingene ivyo vyaha biriko birakorerwa abarundi vyo hagarara. Twafatiye ubwa mbere ku masezerano mpuzamakungu ajanye n'ivy'ubutunzi n'imibano be n'imico n'amasezerano yitwa mu gifaransa Pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels. Ayo masezerano yaje inyuma yuko hemerejwe amasezerano yo bise Déclaration universelle des droits de l'homme, amasezerano ashinzwe kubahiriza agateka kazi na muntu. Mu nyuma rero haciye haza ayo masezerano mpejeje kubabwira araba imibereho y'abanyagihugu mu bijanye n'ubutunzi n'imibano. Ivyo rero twebwe mw'ishirahamwe Rikome ni ibintu dukurikirana cane kandi kuva kera, kandi aya mategeko nk'uko ndabibabwiye n'amategeko ibihugu vyose biri muri ONU bigomba kubahiriza. Umunyagihugu wese w'igihugu cashize igikumu kw'aya masezerano ategerezwa kuronka ahaba logement, ategerezwa kuronka ibyo afungura renuriture, ategerezwa kuronka ingene yivuza igihe ashobora kuba akiswe n'amagara. Leta itegerezwa ni devoir, ni obligation, ni devoir, itegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ntihagire abanyagihugu bagira inzara. Urumva ari itegeko. Ikigira gatatu, mu byo leta ijejwe itegerezwa
gufata ubutunzi bw'igihugu ikabushira hamwe hanyuma kuko nico gituma haba budget general de l'État ikabishira hamwe igacigira ico bita redistribution des ressources no kuvuga igahereza abanyagihugu bose byo bashobora kuronka twiyumviriye neza yuko twosaba iki kintu twise taxe sur fortune no kuvuga tagisi ku mutungo umuntu afise mugabo dufatira ku kintu kijanye n'ubutunzi bugaragara dufatira ku mazu tuvuga tuti umuntu afise inzimwe niyo kubamo ivyo vy'amatagisi nta kamaro ntibyoza kubibazo mugabo umuntu afise inzu igira kabiri inzigira gatatu inzigira kane afise ibintu bita amabuilding ugaca usanga yategerezwa kuza gufasha abandi kuko niko kazi ka leta ugaca usanga uyo muntu ahubwo nta n'itagisi na rimwe atanga murumva yuko ari ibintu bidashoboka